uno munsi rero ni umunsi imvukira zose ziza kuramukanya tugahurira ku gatumba iwacu. Ni umunsi wo gufatana mu nda kugira ngo twese tubone yuko turi umwe. Turiko turagaruka ku muzi aho umukuru n'umuto basubira bagahura bakicarana bakaba baratera ryarenga. Kare tukibitangura abenshi twabibona nk'uko umenga nukuza gufasha aboro, kuko ubu namenye gutandukanya umworo n'umukene. Aho turi ngaha twese nta numwe atari umukene, mugabo ngaha aboro ni bake, umwe wese ari akantu akeneye. Iyo uzi kuri umukene ucurondera kimwe ukeneye ucukora. Muga rero hariho ivyo twita ubworo nyakuja, umuntu atagira yaja niyava. Hariho umuntu nemera yuko ari umworo ni umwe gusa, umuntu w'umukehabwenge, umuntu atagira amaguru n'amaboko akaba ari umukehabwenge. Mugabo ubu naho ndamaze kubona batagira amaguru n'amaboko batunze kurusha abafise amaguru n'amaboko. Mu Burundi bwose ku miliyoni 12 nta bantu bashika 500,000 bakwiye gufashwa. Mwumvise ko turabatunze, nico gituma ibi biradutera intege. Uno munsi uca witwa umunsi wo kugemuriranira, kandi so kuvuga ko ugemurirwa bari umworo, no gufatana mu nda. Bya bindi nk'ubu uje ndashobora kuba afise imyumbati ihoze nawe ngasanga iwawe ufise yirura gusa, ngaca mfata umunsi umwe mvuye gusoroma nkafata kibo nkakikorera no kwanaka ati nari nje kuramutsa. Mbe muracabigira ubu bimwe vyo kuramukanya ukavuga ngo ukikorera akibo k'ibiharage ngo ngiye kuramutsa naka, muracabigira? Bijya rero nivyo bikwiye kugaruka. Ndakumbuye senge ugafata ukikorera udukwi, tugarukana umutima w'urukundo, kugemuriranira, gutembereranira. Nkajya kuwa Mungu kavuga ngo no munsi ngo mvuye mu misa njanja kuramutsa naka, niho biryoha, niho ubuzima mu gihugu bubaho.